eza urufungu aca yibona urufunguza akarubika akarushira hano akugara icumba akavuga ati ngira ndagukubitire mu nzu n'ubuza kugutabara atarinze kubomora ntibishoboka akugara ugakubitwa nk'umwana upfukamye hasi uriko urakoma amashi mbabarira uri umuntu w'umugore usabana iza abana ugakubitirwa mu nzu nk'inzoka bane katubeka ibyo bintu uriko urakoma amashi uri umuntu ukuze uvuga ati mbabarira ntunyice basi mbabarira basi sohoke basi mbabarira ndakwinginze ntunyice ntakumve amakofe mu matwi mu maso ejo ugabyukira kwa muganga uriko yumvira gufa uvuga ati nza gusohoka ngaha ncangenda ariko wakuka kufise umwana wakuka kufise umwana Poresa kumva nyene nago byakunda ugatimbira ko umunsi wa mbere ukwezi ukabaho muri ubwo buzima mako kabumenyera kavuga ati natahanda kubitwa haba hari impamvu canka tayihana Yes 12 nibaze yuko mumeze neza ku maji n'amashusho muri kumwe na Da Silva aho imbere ya kamera muri ko murabona umwigeme canke se umumama deja hariho look izindi tuvuga ati eske kubera iki Imana yaremye umuntu ko muzi ku izina JoJo canke se tumukunde Jocelyn good ni sawa umeze neza meze neza eramutse abakunzi ba Trasisi of Minister nubwo atari rya mbere ariko nibaza yuko umuntu ntababuzi ibya kubaza na cyane yuko wambaye look igenda gusa n'umushatsi abakunzi ba Trasisi of Minister muraho amahoro amakuru y'iminsi JoJo niki JoJo n'umuntu no urumva kubura umuntu ndabizi ariko hari igihe ushaka kuvuga ati mbe numwigeme numumama niki JoJo ni byose numumama numwigeme wose ashobora kujyamo cyangwa nawe ushaka kumushyira kubera ko ndi umumama kubera ko ndafite umwana cyangwa abana umva ndi umumama kamera uri umumama reka dufate kuri ico nyine ati ndi umumama JoJo hari akantu nkunda kubaza abantu benshi JoJo uri umurundi kazi jewe JoJo ipantaro mu kirundi ni iki ipantaro hama sawa ijipo ni nguti ijipo ni guturiye ijipo ni guturiye JoJo nibaze yuko muri byo byose washoboye kunanirwa iki kintu maze kukibaza abantu benshi gituma nguma ndakigaruka ko umuntu azogishobora bizovana nako azobanywa nzomusorore ndiko ndabaza ibintu bitatu ikigira gatatu tuca tugenda ku kazi wanashaka akazi nyezi nakatuzanye n'ikindi kibazo kigira ati idarapo ryacu ry'igihugu cyacu cy'u Burundi rifise inyenyeri zitatu ziya nyenyeri zitatu zisigurike avyuze iyo gitoro nashanda kugurira akantu ko kunywa ariko kirakunaniye nere kivuga gisigurike no ubumwe ibikorwa amajambo nandira yembizi yes bakunzi ba Trasisi of Minister nibaze yuko kumajwi n'amashusho muri kumwe na wawundi nyine ni Da Silva ni na mpamvu turiko ngaha anye kugira tuyage utuntu n'utundi na cyane hariho ikintu ca mbere kiriko kiravugwa muri no minsi na cyane mu gihugu kibanye ca Kongo shatse kuvuga iki JoJo uno munsi uriga ufite ubuca uja gusoma igitabo muga leta ikagusaba ati kugira uze gusoma igitabo mpaka ufise boyfriend azwi no mu muryango none wa muntu nawe afise babandi benshi bizogenda gute so cyagura reka mwana na haba mu mwanya we akaba nabandi bo kwishima ibaze nk'ibi babizanye ngahe wacu nka JoJo yo ko bagira ubu ni itegeko rihari cyaje ntariho nakwini ntacyo nasoma weri nawe ngira no waho utagira umu boyfriend nago bikunda je nawe mfite none ari yarambrotse nagumbise uriko uranyitwara ko rero
oya na boyfriend ngira rata Jojo tukuzi mu ruhande rwa filme tuje mu ruhande rwa cinema nibaze yuko ni kimwe mu bintu maze kukubonamo cyane mwino misi ndiko ndakora mu bantu ba cinema cyane Jojo tukuzi kuri filme yitwa Too Much ndi mama pasta by the way hari yaho ni final mama pasta harimwo ibintu byerekeye novuga bubasha novyita gute ndabikivuga nkuko mpora mukivuga ubutinganye Jojo ubutinganyi busiguye iki kuri wewe jewe ubutinganyi ndabusigura nk'ibintu nyene by'icyaduka nyene ni bya bihe bya nyuma Yesu avugaga yuko agirazemo turimo turabaho ubutinganyi rero kuba warabonye muri Too Much ni ibintu bihari haba hano haba n'ahandi muri make ni igikorwa kiko kirasirikira ku isi kandi bizi katari ciza Jojo kuba ari ikintu kiko kirasirikira kandi atari ciza ariko hari abantu bamwe na cyane mu bindi bihugu bigiye bitera imbere usanga babishigikiye hariho icyo bitwa Sodoma na Gomora ivyabayemwo ni inkuru twumva hariho byari bigeze kuba ku buryo bakubwira ati nguzogera imbere y'Imana uyinukire ese ikintu cyiswe ubutinganyi nyezina nimba bimaze kuba wo kuyumvira biva kuki nukwifuza umuntu ni irari ry'umubiri niki twebwe mfatiye nko ngaho iwacu muri Afrika ivyo bintu donc ubutinganyi ku bantu batavyumva ni abantu bakundana bahuje ibitsina umukobwa ku mukobwa umuhungu ku muhungu rero twebwe ikintu kimwe kiratwica hano iwacu muri Afrika turi kwiga ya mico 100% y'abazungu ubundi amabi yose azanana hanze kare ni twatanye no kumenya Imana bivuye Imana byavuye hanze no kwambara ipantaro byavuye hanze ibintu byose rero kuba birimo birasirikira mu bantu benshi no kuvuga shanje nta kintu fise nosigura ko butinganye Imana gusa tubabarire tu Imana itubabarira nta munsi n'umwe urigera kuba ubona basi umwigeme ukamwifuza nka Jojo jewe tumukunda biragahera ariko ababirimo je nta rubanza runini cyane mbacira kuko kugira tugiye kurana neza tuzosanga nta numwe azi icyaha icyarico ntawuzi icyaha icyarico na cyane kubera yuko bavuga ati na Bible iravuga yuko tamweranda ahari ku isi nukuri nta muntu azi ibyaha ibyo ari byo tuzava dusanga ibyo turiko turita ibyaha atari ibyaha dusanga ibyo turiko turita akarukura atari ko kure niyo mpamvu rero nimba bitinganira bakaryoherwa itsokeje ntabwo bindaba gusa je ntabwo biranshikira Imana iracandiyinze Jojo reka tugende dusubire inyuma gato kubera yuko baravuga ati inkuru y'umwana isubira inyuma tuvuze ati Jojo mwino minsi wavuze ati jewe ndi single sivyo nimba ntihenze Jojo iyo agiye kuraba umuhungu canke se umugabo hari mwino minsi uzamva ngo umugabo ngo niwe sawa ngo ntagakuvuruga ngo umwanya wose muyage Jojo akunda umuhungu ameze gute jewe nkunda umuhungu afite ubwenge nkunda umuhungu yiyubashe nkunda umuhungu atahura neza akazi kanje muri make nkunda umuntu asapotinga mu bintu byanje mba ndimo kandi nkakunda umuntu angira inama ibyo rero biratandukanye n'abahungu no minsi duhura nabo bakunda tikutiku urumva wewe abari wa wundi ati nkura mwakanje ngende niko abahungu baraprofita ariko nyine nje wanje nuko abayubatse urumva ubukeneye babahungu baza bafise projet ku buryo akubwira ati yamara Jojo dukora uku tubeho uku ariko ingorane ivyo byose nta muhungu numwe atabavyifuza ahubwo kenshi ni kubera yuko usanga uje uvyifuriza hageze ahagera na cyane twaragiye turabibona ku bantu benshi ntarinze kuvuga amazina bageraho bagera bagaca bagirana bagutengo nyene abo bantu barahari kandi si iremyemo guhemuka ku bantu nakarisi ihemba zero Sembaze turavyemeranya cyo kintu ni hembazira ariko reka nkubwira buriya buri muntu wese agira indoto ziwe niyo mpamvu rero mbere yuko umuntu ashika ku ndoto ziwe harabanza akazi ibindi bintu uko kukavuga ati abantu burendi mu nyishu bya bindi Imana yambwira n'ibibwa buzima nifuza n'ubu kumbe sivyo ariko iyo uhuye n'umuntu wawe neza
si mufise mwese imigambi myiza mufise mu mutwe muvuga ati dukoze iki twotera imbere nta mpamvu kudatera imbere hatabayemo guhemuka gusa nyene bihira bake ntago ari bose bishobokera. Bakunzi ba Trasisi Hope Minister nibaze yuko muriko muravyumva na cyane cyane n'umukinyi wa Mareresi no kuvuga amaze gukinana n'abakinyi bagiye batandukanye nubwo novuga ati n'imyaka afise si wa muntu uzoshobora gutamika ijambo nkuko ngira uri kurabibona. Hariyo akantu ngire nkubaze Jojo, Silva umufata nk'iki wewe? Silva wewe nyene mufata nk'umujournaliste wo muri waka nk'umukameramani wo muri waka, ariko si yonyine nje nuko nguko nkuzi abona tangaye numvise ngo mu kiganiro ngo muri Hope Ministry byose nibiki ba Silva je ndamuzi nk'umuntu wa hafi buryo vuze ngo abantu barahemuka atre sinawushobora kuba warayimutse si twigarukeko je ndakuze muri waka pe imyaka yose ndakuzi shika nko muri ngahe ndakuze muri waka nuko ndakuzi nuko ngufata ibirenge ivyo n'urusaku nta yindi background iri nyuma umva nta na partnership ushobora kuba ufitaniye na Silva. Nese ko kiri muri ibaza ndiko mbaza we ntayo cyari ico nyene nashaka kumenya imbere ya kamera. Jojo ngire nkubaze akajambo kamwe, umumama mu rugo avuze iki? Umumama n'umutima w'urugo sivyo? Umumama mu rugo mu bisanzwe bafise inshingano zose z'urugo koko. Akenshi urugo rubuzemo umugore usanga atari urugo rumeze neza kuko umumama mu rugo ni kirumara mu bintu byose. Mugana barundi ngo ni maboko igihombi. No umuntu akorera ibintu, no umuntu akemurira ibibazo byinshi cyarimwe. Mu buri make urugo rutagira umugore nta kintu ruba rufite. Sivyo? Ariko ariko kumbaza ibyo bintu. No, sukuba ngo sinari nkwiye kubaza icyo bintu kubera yuko nishingano zanje kukubaza. Sivyo? Yego. Jojo kubagabo baturubika abagore babo ikintu nyamukuru ushobora kubahanura n'igiki? Je iki kibazo nkunda kukigaruka ko cyane peut-être ngiranzo kizira. Sivyo? Abagabo baturubika abagore babo. Wowe uramaze kubona umugabo aturubika umugore wiwe burya wewe? Nawe urabona. Ndamaze kubibona. Iyo umaze kubona yugutaya n'isoni kuri. Urazi gituma mvuga uko? Na cyane sindigera mvuga cyangwa cyawe histoire yanje. Ico kintu cyarambaye ko uburyo papa yakubita mama. Ni nayo mpamvu ushoboye kubivuga, shora no kukubaza iki kibazo. Abagabo baturubika abagore ni nyamaswa. Abagabo baturubika abagore n'abicanye. Abagabo baturubika abagore ni imbwa. Kubera iki? Kubera ari imbwa nyene. Kuburyo nta urazi gufata umugore agutekera, umugore agusasira, umugore akurabira abana, umugore uzobaza ngo iboka yanje iri he, isengere yanje iri he, ishati yanje kitagoroye, umuzota ugasanga indya zawe ziri mu isorore, ukamufata ugamushikiza ku makofi. Urumva icyo kintu? Abagabo baturubika abagore n'abana babi, kandi nyamara burya abagore bagiye bagira imitima mibi nta mugabo yumara kabiri. Ubusanzwe umugore yakwiyumvire kukwica n'akantu gato n'agasumu gato iyo turagashira mu mazi ukararupfuye. Ariko kubera yuko abagore nyene turemwe ukuntu akenshi turahohoterwa. Yengeze kuri bino bintu numva norira. Ariko hari igihe usanga hariho n'abagore bahohotera abagabo. Je ndabizi siri. Ndabizi ariko akenshi abagore barahohoterwa kandi ku bintu bizwi biboneka. Hariho umuntu wigeze kuvuga muri commentaire ngo acavuga ngo abakobwa ngo kubikinga abakobwa bakina filme ngo abagore bakina filme ngo batubaka. Ariko buri wajya kuraba abagore benshi bubatse bose bubakiye ku mahwa. Bubakiye ku benshi nuko gusa amafuti yazambwa nyene z'abagabo zimwe hariho ntagasa. Amafuti y'abagabo ntagasa. Hariho ubikora karenza kuko kabona abaye imbwa yisazi. Hariho n'undi abikora nyine gisirasiye nyine ntababaze. Urazi kubona n'umugabo mu nzu ijoro ryagiye ukabona atowe umupanga aragusohokera mu nzu udasohotse ndagutema n'ibindi bitutsi byinshi. Wumva ukavuga ati reka mfungura ahubwo n'inkoni itararaba hejuru. Ataraza kubera yuko nk'ubunye mwatetse isosi mwatetse umuceri biharage ukavuga ati bana ukabwira umukozi ati rero isosi ntirasha
je nyarura umuceri ntuharage duke mbanze nge ko ndaza kaza ndari inzara urumva ugo urugo wavyariyemo urugo gutwa karugwi wawe ukarya ari baranyica umeze uko ariko Jojo mu ivyo vyose hariho ikintu kiba gisaba kugira basi vyibura mushore kwicara hasi mukabiyaga ujya yazemera ko ngwicana mukayagazo bari umugabo wisanzwe nta muntu umwe adakora ikosa siri we nkawe ndazira ibintu vyinshi nta muntu umwe adakora ikosa abantu twese turakosa ujya azoguha chance yo kwicara bose akanakumviriza n'umunota umwe ujya azovamo umuntu hariho n'uwundi wokubita neza urufungu aca yibona urufunguza akarubika akarushira hano akugara icumba akavuga ati ngira ndagukubitire mu nzu n'uwuza kugutabara atarenze kubomora ntibishoboka akugara ugakubitwa nk'umwana upfukamye hasi uriko urakoma amashi mbabarira uri umuntu w'umugore usabana izabana ugakubitirwa mu nzu nk'inzoka bane katubeka ibyo bintu uriko urakoma amashi uri umuntu ukuze uvuga ati mbabarira ntunyice basi mbabarira basi sohoke basi mbabarira ndakwinginze ntunyice ntakumve amakofe mu matwi mu maso ejo ugavyukira kwa muganga abo waragiye kubaka cyangwa uburi mu muriro ikintu nyamukuru ubutegeza mu uwo mwanya aba ari iki kijeje gupfa pole sana uriko yumvira gupfa uvuga ati nza gusohoka ngaha ntagenda ariko wakuka kufisa umwana wakuka kufisa umwana pole sana kumva nyene nago byakunda ugatimbira ko umunsi wa mbere ukwezi ukabaho muri ubwo buzima mako kabumenyera ukavuga ati natahanda kubitwa haba hari impamvu canka tayihana ushaka uvuga ati rero je nundi ari gupfa narapfuye ugahebuka gusa ngwanira umwana wanje mbone yuko yokwegera haruguru nawe abeho nk'abandi sha ivyingo namabanga akomeye ariko Imana irababona umuntu akaza akakubesha agusanze uri mutoyi wireho neza mu buzima wishimye ariko umuntu akagufata akakwangiriza ubuzima neza cyane kwijana amaze kukugira umugore amaze gukonona yagutesheje umwanya ese Jojo amaze kubikorego je nakorewe bisombe byo ari nayo mpamvu ari kakoresha zomenyuzi je nakorewe bisombe byo siri kandi nawe urabizi ndabizi jewe nabayeho mu buzima ntashobora kuba mu nzu ntafise pomade niho namenyeye pomade je nakuze ntagwara ntazi kwa muganga urushinge barutera atarishinge za vaccine gusa ariko naje kwirotsuva asanga abadokiteri bose b'Ubujumbura tuziranye kubera ikibazo cyo gukubitirwa mu rugo reka ibyo tubireka ni nkuru nzogarukako ariko abantu bahohoterwa barahari cyo nitubyirengagize hamwe mbere ukubitirwa mu nzu n'umuganga akakubwira ati nkumva agiye kunyitwara yacu ndagucumita sivyo vyarabaye by'ukuri ya katubireka yes bakunze batarasisi wa prime minister reka ikiganiro tugihagarikire ngaha kubera yuko ku ruhande rw'uwanje ku ruhande rwa Jojo ntabwo biriko biradukundira uburyo dushobora kubandanya ikiganiro kubera yuko namarira ni mu mubabaro udasanzwe nkuko murabona Jojo pole sana urazo ndakwemera kandi pole ahubwo bambabara abafana banje kumbona ndira nibyo bimbabaje gusa ariko abantu muvuga ngo abagore bakina filme ntibubaka muze murakabana nimba gusa nyine hari ukuntu nyene ibintu bihurirana hariho nabandi badakina filme bahukana hariho gusa ibintu bihurirana nyine ukavuga ati basi kugira ngo sinzosara ugashugira Imana ugasanga uri fitiyo tara ukigira abandi bari ugatwenga umunsi ukaburavamo kavuga nakaje mu filme mpamvu yabanye n'umugabo kumbe mu nzu imyaka irenga iraheze yaraboze umubiri wose waraboze no gusa mukaca mukira abantu imanza kubera ko mubabona ngaho kwizo kamera bameze neza batwenga kumbe umukuye impuzu karabiwe indani kuri we ku mubiri cyangwa indani mu mutima nawe ucurira no kuvuga ivyaramaze kwanga tuburongo Jojo hariho abantu bamwe bavuga ati gusubira mu rugo ntago byokunda ati ahubwo tiniko zubako na cyane cyane abo bavyeyi niko babikubarira rega umuvyeyi ntireka kubikubwira kubera kuko nuko nabikubwiye amakosa y'abagabo aratandukanye si wo kwihangana umugabo akwicisha inzara kuko hari n'igihe uwo ufite umugendo ukagenda ugafungura cyangwa ukawo umusuka amazi ukaryama ariko umugabo niba ufite umugabo agukubita umenye ko umwanya ashobora kukwica umugabo ashobora gukubita iki nk'ubu jewe warigeze ko nta telefone ngaha
ndavyibuka n'ifoto wowe uravyibuka ngaha hose hacawuzura amaraso habuze gatayitere mu jisho ese ijya mu jisho na cambiki mba ndarifise Jojo babantu nabo bavuga ati ngo umugore wanje afise ubwiza ngo nibwo bumwosha ya nabo nyine bariho hariho abagabo benshi abona umugore we yambaye akabona araberewe akumva biramubabaje je ntago shaka gushira inkuru yanje ku bintu baki kuri rezo sosiyo ntago shaka yuko inkuru yanje ijako ariko gusaba mushira imanza abantu mugabanye urahura n'umuntu akakubwira utuntu kumva arakuryohereje nyamara buryo igihe ugatega umuntu neza ugutwi umugore yaho kanya gatabana gaturugo akagenda kuyerera mu by'ukuri uri umuntu muzima ukamutega ugutwi akagusobanurira akenshi usanga nta makosa bafise ni kubura gusa nyine kubwira kavuga sindi gusubire kwa mama na papa ngana uku gusubira gusangira n'abato abana banje barageze nabo nyine barangene uko biri kose umva gusubira gusangira n'abato banje dusubira tugwanira ngo sigira murara nakuza ngo wanyambariye impuzu wagize ibiki Jojo namayobera nyene y'ubuzima nkuko abandi bagi barabivuga Jojo sezera abakunzi ba Trasiso Minister nibaze yuko twagiranye umunsi mwiza ni ikiganiro kirinze gihera wiyumva nabi bacha bakurabira akantu za kunywa kubera yuko ni ibintu bigaragara ariko urabizi kubera yuko hariho abagore benshi bahohoterwa abantu bakaguma bibaza ngo nuburara nubuki nyamara hano hanze hariho abagabo b'inyamaswa mbi hariho abagabo b'inyamaswa mbi hano hanze hariho groupe shakaje kuzokeye ko ndabagore benshi bameze hanyuma duhore twipangire imigambi kibuza ko turaganira gafata amareka ndabasezere rero bakunzi ba JoJo bakunzi ba Trasiso Minister bakona bacu turabakunda cyane mubare kumbona narize kare niteye cyangwa nyine hari ibintu usanga bigoye gukontrola ariko mu journalist akubaza kumva neza nyine akubisa ahantu nyene hababaza kasi bayimbajije abizi warubizi ko nza kurira oya warubizi ariko twama twabiyaza no sikuvuga ngo nakoje nshaka kurira kubera yuko nta nibaze yuko twagiranye ibihe vyiza nibihe bibi urantunga kuba nakubise aho umutima wawe ugongera ndabizi neza ubuzima n'ubuzima ibintu byose bigenda ariko bumenya yuko umuntu Imana yonyene tu umaze gutahura yuko uri kumwe n'Imana ibintu byose birashoboka ni nayo mpamvu ndakubwira misi yose urazi yuko twamatwayaze babandi bavuga ati uzogafukisha urushi ariko no munsi siko bikiri nibaze yuko uri mu nyishu nubwo uri gukoresha ingufu nyinshi cyane kugira urabaho ugeze uyu mwana uratsinda nka jena nk'agasukuko kuko hariho abantu bibaza ngo n'ubuzima bwana kandi bufise mu ntoki kumbe atari byo na gato ubuzima bw'umuntu bugenwa n'Imana kandi hagiye kubisigikere umugeri wowe uzingura kibabaje kumbura cunguruje uko biri kose imbere ni heza turiko turakora turiko turapambana hamwe n'Imana ndazi yuko ejo haze baheza korosha nyine umuntu ahindurirwa izina ahindurirwa n'amateka byose neza cyane bakunze ba Trasiso Minister namwe mwavyumvise ivyo Jojo yashoye kuvuga ku majwi n'amashusho mwari kumwe na Da Silva nibaze neza yuko aho muri hose ico ndabasaba ni mu subscribe share comment kubera yuko murabizi no muhungu wanyu nibaze yuko akazi uko arakazi nimba nakoze ikosa murambarira ati yamara wakoze ikosa rimeze uko kugira nshobore kwihanura nongera nshimira na cyane abari muri diaspora sivyo none Jojo abo na cyane na cyane nashaka uburyo wase vyibura mbone inseko yawe asako no gusiga mu marira ciao